Leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bw'Intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yahavuye yiyumvira gushiraho umugambi w'igihugu werekeye igwirirana ry'abantu, cyo bita mu gifaransa politike nationale de population, kandi ukaba ugeze ku ntambwe ishimishije ku rugero rw'ubushikiranganji twaba twarahejeje kuwemeza, hasigaye ibindi bikorwa bikurikira. Kukaba nkako Uburundi buri mu bihugu bifise umurindi munini w'igwirirana ry'abenegihugu. Mu mwaka w'1979 rusasuma yabaye yerekana ko Abarundi bari bangana miliyoni 4.80 birenga gato, mu gihe uyu munsi bageze ku miliyoni 12.380 by'abenegihugu birenga gato. Tukaba twiteze ko bazoba bangana miliyoni 14.9 mu mwaka w'2030, twisunze ibiharuro ngereranyo duhabwa n'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebo. Uyu murindi ni munini cyane kuko ibiharuro bihari bishobora kwikubamwo kabiri mu myaka 2029. Turizeye ko urusansuma rugira 4 ruriko rurategurwa ruzotwereka neza ingene ibiharuro vyifashe, mugabo ntitwiteze ko tuzosanga uyu murindi uriko uragabanuka turavye ibiharuro ngeranyo dufise, kubera umurindi munini wo kurondoka hamwe n'abubaka izabo hataragera. Igwirirana ry'abenegihugu rirashobora kugira ingaruka mbi, na cane kuvyerekeye abantu bafise amikoro make, gisata c'amagara y'abantu kikarengerwa, abana bakabura aho biga, n'indero bijanye n'ubumenyi bikagenda bitituka. Ico gituma kugira ibintu vyose vyotuma haba igwirirana ry'abantu rirenze urugero ari igikorwa coza imbere mu gutegura imigambi hakiri kare.